Mu minsi imbere twajabukira hariya ni ukuvuga iyo umuntu avuye hakurya ajabuka go hakuno vyaramuhanga gose wasanga guzuye ugasanga niyo yazindutse ku mirimo yiwe birafise impamvu acererwa bivanye nuko ruba guzuye. Ahangayika cyane kujabuka kuko n'uruzi ruzana amabuye akomakomeye cyane naho go barugeze mu mavi ntushobora kujabuka. Abo n'abenegihugu baturuka mu mazone ya Kazirabageni, Vugizo na Mukubano muri komine Nyanza intara ya Burunga, aho bashimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku migambi myiza iri kwirarangurwa muri ayo mazone na cyane mu kububakira ibiraro vya kijambere. Ico kiraro kikaba cubatswe ku ruzi Rubonwe, kikaba gihuza ayo mazone atatu. Abo benegihugu bavuga ko ico kiraro kitarubakwa ibijanye no kwiyunguruza muri ako karere ntivyari vyoroshe, aho bakaba baca mu ruzi. Kuvuga iki kiraro cyazaniye akamaro kanini cyane bivanye no mu minsi imbere mu gihe kitari caboneke. Mu minsi imbere kandi dufise ibibazo vyinshi cyane mu kujabuka runo ruzi bita Rubonwe no kwiyunguruza ku mamoto ku makinga ndetse n'amamodoka ubu araharenga bivanye na kino kiraro ubu biroroshe gose. No kuvuga umukuru w'igihugu dushishikara tumushimira Imana imwongere iminsi myinshi yo kubaho ku migambi myiza ariko arakora gushikiza isaha. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ubwa mbere turamushimira ko Imana yaramuduhaye, dushimira n'Imana yamuduhaye. Turashima ukuntu aticari Bujumbura gusa ariko yibuka n'abenegihugu bari ahantu umenga ntihazwe. Rero kitaraboneka iki kiraro ibikorwa vyarahagarara. Turi n'isoko rikuru ababenegihugu bahamwe izone baduguramo rya Muyange hariya, tukabana be n'irindi soko rya Mukuba rya Rubanda abenegihugu baduguramwo. Rero mw'ico gihe iki kiraro kitaraza nta mizigo yava ngaha ngo ugende ku Muyange. Nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu turamushimira cyane kuko atari kubwiwe atari ku manda yiwe ntitwari twabona umuntu atwiyumvirira ko ngo akore adukoreshereze iri barabara. Muri make rero turamushimira n'umuvyeyi wacu. Ikindi abenegihugu birata na cyane abanyeshure baha Nyanza n'umugambi wo kubaronsa ishure ry'uburaro yaba umurezi ajeje gukurikirana indero y'abo banyeshure canke abanyeshure bose baremeza ko uwo mugambi watumye ubumenyi bwiyongera ugereranije na kera abanyeshure biga bataha. Eka iryo shure ngo ryarafashije mu gutsimbataza imibano myiza hagati y'abanyeshure no mu kibano. Turabona ko mu myaka ya mbere n'iya kabiri barara mu buraro amanota yiyongereye cyane, ibice byaraduze cyane ku manota baronka mu mashuri ugereranije n'abahahora biga bataha. Je nihweje mu wa mbere ayo naronse igice ca mbere nayo naronse ubu je mbona hariho akarusho. No interina ikizomfasha mu buzima izomfasha ca mbere na mbere iri kwiranyigisha inyigisha kubana n'abantu neza, ca kabiri inyigisha ukuntu nobaho mu buzima busanzwe nko mu bijanye no gukoresha umwanya. Abenegihugu barashimira kandi umukuru w'igihugu ku muyagankuba yabaronkeje mu mazone atandukanye, bakaba bashobora no kwiteza imbere biciye mu kurangura imigambi itandukanye yo kwiteza imbere hakoreshejwe umuyagankuba.